Tubaramutse tubifuriza amahoro y'Imana nshuti bagenze mukabona dukurikirana. Uno munsi turi ku munsi wa Mungu aho bamwe bavuye gusenga abandi bariko baraja gusenga. Utiro bimeze gute? Uno munsi niwo munsi udasanzwe tubafitiye ibintu bidasanzwe aho tugomba dutangura kubamenyesha ibikorwa vyacu. Mu kiganiro duheruke gukora twaravuze integuro n'imigabo n'imigambi ivyo tugomba gukora. Uno munsi rero tuje tubagaragariza ibikorwa tugomba gukora. Muri Vision Talk Media tubafitiye ibikorwa bitandukanye bidasanzwe aho tugiye gukorerana dukora tuvuga ubuzima bwa bene gihugu, aho tugiye gukora tuvuga hajya nyene bene gihugu ico bipfuza. Nuko ro ico tubasaba kudukurikirana muri Vision Talk Media kugira ngo mugende mubona ibikorwa vyacu. Turasaba kugira subscribe kugira ngo mugende mubona ibikorwa dukora. Hamwe n'ivyo rero tubafitiye n'ibindi bikorwa bidasanzwe aho umuntu wese asanzwe afise igikorwa agomba gukora. Turamuhaye kaze mu burongozi bwa Vision Talk Media kugira ngo tumubimufashemwo kugira ngo tumumenyekanishe ibikorwa vyiwe. Urashobora kuza kwatwitura nimero zacu baza kuzibona aho nyene munsi kure screen kugira ngo ibikorwa vyanyu bigende bitera imbere. Hamwe n'ivyo rero tugiye ku bikorwa vyacu no kuvuga ko ikinyamakuru Vision Talk Media cyashinzwe na jewe nyene mubona nkuko mpejeje inyigisho kuri Agaciro Media nibo babidufashijemwe nabo tubashimire. Bafise ibikorwa badufashije kugira ngo tube turi hano kugira ngo dushinge ibikorwa vyacu muri wa mugambi kugwaruka rushobora gukora bivuye mu nguvu zago ngo nyene rukihakaze. Rero turashimira cyane Agaciro Media n'abantu b'Agaciro nyene nibo babidufashijemwe kugira ngo tumenye buno bumenyi tugiye kubasangiza ibikorwa byo tugiye gukora, nibo babidufashijemwe. Dushimire abagiye batuba hafi, turashimiye Tarike Turatashe nawe yadufasha mu mugongo, n'ubu ni wagenda dufata mu mugongo, n'abandi bose bagenda badufata mu mugongo mu kudukurikirana mu kutubwira ati yamara kosora hana hariya kugira ngo ibikorwa byacu bigende bitera imbere. Hamwe n'ivyo rero Vision Talk Media ni kinyamakuru kigiye gukorera ku mbuga ngurukana bumenyi aho muzogenda mukurikirana ibikorwa byacu kuri Facebook, Instagram, Twitter, YouTube, hose mugenda mubona ibikorwa vyacu ko atatwebwe nta mwebwe atamwebwe nta twebwe. Rero hamwe n'ivyo rero niho turonkeye akaryo keza ko kugira ngo twugure ibikorwa vyacu. Tumanje gushimira imbere y'abandi bose Agaciro Media niwe yaduhaye buno bumenyi kugira ngo dushobore kuba tworinduka muri wa mugambi uko bafise intumbero ko Burundi mu 2040 ari igihugu cifashe, 2060 igihugu giteye imbere. Navyo ntivyokunda ugwaruka rutari ku kazi. Rero Agaciro Media babidufashijemwo kugira ngo dushobore kuba twohagarara turinduke tugire n'ubwo bumenyi kugira ngo tuze natwe twikorera imirimo yayo. Nkuko mumona kuri micro kuri ekra ni jewe nyene murongozi wa Vision Talk Media. Nkuko mugiye kubandanya mudukurikirana mu bikorwa vyacu aho tuzogenda dukorera mu buzima butandukanye bwa bene gihugu, aho tuzogenda dushika ku mirimo y'abafisi ivyo bariko bararangura kugira ngo tubabaze batwigishe ndetse namwe babigishe, aho tuzogenda tugendera abafisi ingorane zitandukanye tutibagiye impfuvyi n'abapfakazi, tutibagiye ababa mu barabara abo bita bamayibobo, tutibagiye ubuzima bwose bw'igihugu tuzogenda tubukorako, tuzogenda tubiganira. Rero tubasaba no kudukurikirana, twongere dushimire abakunzi bacu, tubashimire cyane nshuti bagenzi muko muradukurikirana. Rero mubandanye mudukurikirana, mubandanye mukurikirana ibikorwa vyacu kugira ngo mu 2040 tuzobe turi mu bajene biteje imbere, 2060 mu bajene bateje imbere igihugu cyacu.